mbega iyerekwa ryawe warihawe nande? Ubwo si ibintu wiyinjijemo, ubwo si ibikorwa wihaye wewe, ukaba iyerekwa warihawe rivuye ku Mana. Hagarara uremye. Iyerekwa urihawe rivuye ku Mana. Tahura wariguhaye uwariwe. Uwariguhaye ni Imana ihoraho. Icyambere ihoraho idapfa. Ikigira kabiri nihoraho ari umuntu adashoboye. Oya, nihoraho ari umuntu abirabira hejuru. Ni Imana ihoraho kandi ishoboye vyose, itananirwa. Kandi ni Imana ihoraho ishoboye vyose kandi itigera ihemuka. Ico rero kirandemesha. Naho tutoba bizigirwa, yoyo iguma ari umwizigirwa, ntiyigera ihemuka. Nimba yaraguhaye iyerekwa, menya ko itazoguhemukira, nizonaguta, izogumana nawe, nihemuka. Erega umuntu ashaka kukubwira ngo nkorera iki gikorwa hanyuma akaguhemukira, cyangwa akakwemerera ngo nzoguha uburyo bukora iki gikorwa akaguhemukira. Ariko ari Imana yaguhaye iyerekwa, izomenya uko ibigenza. Rero igituma ukwiye kwizigira iyo Mana nuko ariyo yaguhaye iyerekwa. Nimba by'ukuri ariyo yaguhaye iyerekwa, yizigire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, usomye muri Zaburi 9:10, ngo abazi izina ryawe bazokwizigira, kuko wowe uhoraho udahemukira abakurondera. Abazi izina ryawe ni ukuvuga batahuye uwabahaye iyerekwa uwariwe, abatahuye ubushobozi bw'uwabahaye iyerekwa, abatahuye kamere k'uwo yabahaye iyerekwa, baramwizigira, bakamenya ngo ni udashobora guhemukira abamurondera. Bisigura ngo iyo bigoranye, ikintu cya mbere ukora uhindukirira wa wundi yaguhaye iyerekwa. Mbega wo muhindukirira utamwizigiye, bigoranye bya bibazo biteye, za ngorane zije, hamwe ugera mu gihe cyo kurira, hamwe ugera mu gihe cyo kuniha, bigoranye. Aba barongozi agera ahantu arongora mu bihe bigoye, ikintu cya mbere uca uhindukirira umwe yaguhaye iyerekwa. Ureke guhindukirira abantu bwa mbere, uzohindukirira umuntu ubwiwe na ya Mana yaguha iyerekwa, ati iki kibazo ufise bwira kanaka, mugabo ubibwiwe nande? N'uwaguhaye iyerekwa. Sivyo gahema, ubibwiwe n'uwaguhaye iyerekwa. Nico gituma ari we wa mbere utegerezwa guhindukirira, ukamenya ko adahemuka, niwe wenyine ashobora kukuba hafi abandi bagutaye. Umuhindukirire, aramenya uko abigenza. N'iyi ntambara ziteye, umuntu azi neza uwamuhaye iyerekwa akaba mwizigiye, nafatana na bagenzi we mu mashati. Oya, umwanya yari gufatana nawe mu mashati, aca abanza agahindukirira wa wundi yamuha iyerekwa, akavuga ati Mana ko bigoranye, ko habaye ingorane, ko uyu turiko turakorana atavyumva, ndabigenze gute? Ko mbona umengo barampagurukiye, ndabigenze gute? Uwo mwanya wari guhangana nawe, uca ugenda ukigobeka hariya, ukamubaza wa wundi uko ubigenza. Kumbure wa wundi nawe Imana ibirikira mugendera. Mu yandi majambo nagumye niyumvira, aha hantu dufatana mu mashati turiko tugwanira iyerekwa. Mbega ujya mufatanye mu mashati niwe yaguhaye iyerekwa? Yari yariguhaye arayikunyaga? Erega ibituma dufatana mu mashati, mbega urazi iyerekwa ryawe? Erega hari n'igihe n'abagwanira iyerekwa ritari ryabo. Nerega burya dufatana mu mashati kubera umuntu atazi umuhamagaro wiwe. Umuhamagaro wawe ni uwuhe? Ibyo ushoboye wewe ni ibihe? Erega turaba mu mashengero, umuntu agakora vyose, tukaba ba vyose isime nk'uraho, byose ukamengo turabishoboye. Oya, umwe wese namenye iki Imana yashize muri we, umuhamagaro Imana yamuhamagaye, n'ingabire ziherekeza umuhamagaro Imana yashize muri we. Niwe bitahura uhagarari wawe, hanyuma na mwene data dukorana nkaca menya icyo ashoboye, icyo Imana yamuhamagariye, nawe agaca akora ivyo, nkamurorera ariko arakora, nanje akandaba ndiko ndakora.